ibintu byo gucegwa uno munsi. Akazi kuno munsi nacerewe, sinzi rero iyo biherera. Sinzi iyo biherera kabisa, ndabona ko biraza kuba ingoma, ariko ngomba ngende ku ka misi yose ndabe ko ari covamwo. Iyo rero bishitse ukavyuka hatevye ucwakwanya ukanyarutsa ukisukuza ukigira neza agashatsi ukagatengeneza fresh, hama ukagaruka ukaraba ikigabasha ibirato isokisi nazitayehe, ukaraba ibirato ukambara, uranyarutsa. Iyo wacerewe ku kazi ugasanga wavyutse uteba, birasaba kunyarutsa ukambara ibirato bifunga. Ku kazi kirazira kugenda wambaye ikamambiri, kuko hahurira n'abantu benshi, wahahurira n'abantu bagiye batandukanye, urahiga nyene uturato tuzimbutse, turato twa makeya nyene tutavunagura. Wabona ubuzima urazi ko bigoye kugura ibirato bizimvye, birasaba kunyarutsa ugaca wisuganya vyitwa kugira gukubita ubangura, ukanyarutsa bimwe vya hatari, kugira ngo ababosi utabashavuza. Kandi umusore wese mu bisanzwe ategerezwa kuba afise isakoshi atondana ku kazi, naho kaba karaheze agasakoshi atondana ku kazi atwaramwo utuntu twiwe twibanze, utuntu twiwe twibanze. Ukabanza ukaraba ko wiringanije fresh, mukomere cyane mukomere. Ibintu ntibyoroshe kabisa. Okay, ubu rero ndashobora kugenda.